Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza ngaha kuri Hejuru TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya, akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini ku yarabana n'igisata cyo kumenyesha amakuru ku ngingo ihejeje gufatwa ndetse n'ikete ryandikiwe ikinyamakuru Iwacu. Ingingo yanditswe na Conseil National de la Communication CNC. Ni mu gihe kandi iki kinyamakuru ngo coba kiriko kiraca mu bihe bibi vyacu. Bamwe bati ese ryo bari terabwoba canke koba ari ukugabishwa. Ese kazoza ko kumenyesha amakuru mu Burundi nakahe? Imbere ko tugaruka kuri ibi vyandikiwe ikinyamakuru Iwacu, tubamenyesha ko kandi hari abandi bamenyesha amakuru babiri b'abakenyezi bapfunzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umwe akaba ari Floriane Irangabiye, mu vyagirijwe harimo no gushaka kumanyura ubutaka bw'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe rero iterabwoba ari ryose ku kinyamakuru Iwacu. Ikigo kijejwe kugenzura ibimenyesha amakuru mu Burundi CNC cyaraye candikiye umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Iwacu mwikete ritariko igenekerezo ryo muri kuno kwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi 2024. CNC imenyesha ikinyamakuru Iwacu ko kigabishijwe mu makuru kimaze iminsi gishikiriza. CNC yagarutse kandi ku kiganiro cihariye gerutse guca kuri Iwacu cyatanzwe na Professeur Julien Nibubona, asanzwe ari umuhinga mu vya politike akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Bamwe mu bibazo baribaza ati ese ico kiganiro cyo bakitaranezereye abategetsi cyane cyane abo kwantare ku buryo bishika ikinyamakuru Iwacu kikagabishwa. Muri ico kiganiro cihariye uwo muhinga mu vya politike yarashikirije ko no munsi Burundi buri mu ntwari y'umugambwe umwe. Professeur Julien Nibubona yaragarutse kubijanye n'itunganywa ry'amatora yimirije, ukuntu inzego z'igihugu zikora, ibiturire mu gihugu n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta. Ivyo vyose bikorwa n'indongozi z'igihugu ari navyo bishikanye habi igihugu c'u Burundi. Uyu Professeur Julien Nibubona ntiyibagiye kandi kuvuga kuberuka gushikira umugambwe wa Agatorwasa aho yigijwe inyuma umugambwe wiwe Seneri yahora arongoye n'icuka kibi kiri hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Iki ni ikiganiro cyanyishijwemwo ibintu vyinshi cyane, bamwe bavuga ko vyo bitaranezereye bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Nimwe kandi iki kigo CNC arico Conseil National de la Communication nanone muri ibi candikiye ikinyamakuru Iwacu caciye kigaruka kandi ku vyaciye kuri ico kinyamakuru Atanda Le Den vyanditswe na Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu. Aha CNC ikavuga ko ivyashikirijwemwo binyuranye n'amategeko y'umwuga, ariko vy'ukuri ngo bisomye ntaho ubonamwo ayo makosa. Ibi Atanda Le Den bikaba biri ku rukuta rwabo rwa X canke se rwahoze rwitwa Twitter. Ibitangaza canke ivyo umuntu akwiye kwibaza kuri no kete CNC yanditse. Iyi akaba ari Conseil National de la Communication. Mbega ngico kiganiro ca Professeur Julien Nimubona coba kitanezereje abategetsi bo kwantare bagaca bategura kunyuruza umumenyesha makuru yagiteguye? Ico kiganiro cyari cyakozwe n'umumenyesha makuru wa Iwacu Info Pascal Ntakirutimana ajejwe igisata ca politike muri ico kimenyesha makuru nyene. Uwo mumenyesha makuru Pascal hiryeje ku munsi wa gatatu igenekerezo ya gatanu ukwezi kwa gatandatu y'umwaka w'ibihumbi 2024 yari hazwe kunyuruzwa n'abapolisi ashitse ahitwa kurya Kanyoni igihe yari kata ku rugo iwe ruri mu Kinama komine Ntahangwa ho mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko nanone tubisanga ku rubuga rwa X rw'iki kinyamakuru Iwacu. Inyuma yo guhakwa kunyuruzwa, abarongoye ikinyamakuru Iwacu baciye bamenyesha ikigo CNC canke se Conseil National de la Communication ivyo vyari bishikiye umumenyesha makuru wabo Pascal Ntakirutimana. Igitangaje cyane rero ejo hahise ico kigo CNC caciye candikira uburongoye ikinyamakuru Iwacu ikete ryo kugabisha ku makuru bamaze iminsi bashikiriza. Ngomize a grade
Aha rero umuntu aribaza utubazo twinshi dutandukanye. Mbega inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Pascal Ntakirutimana ryoba ryari ryateguwe n'inzego z'igihugu kubera ico kiganiro aheruka kugirana na Julien Nimubona? Ese mbega CNC cyangwa se Conseil National de la Communication yoba yari mu bateguye iyo nyuruzwa ikababazwa n'uko umumenyeshamakuru Pascal Ntakirutimana yarusimvye? Naho inyishu zigoye kuronka uko biri kose ikete ryaraye ryanditswe na CNC rishira habona uko inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Pascal Ntakirutimana ryari ryateguwe n'inzego z'igihugu Imana igakinga. Iryo kete kandi riragaragaramwo iterabwoba ridasanzwe ku kinyamakuru Iwacu kuko ivyo CNC yageze ico kinyamakuru bidafashe na gato. Ntawo kwibagira kandi kuvuga ko ari kete rigaragaza ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe nabe mu gihugu c'u Burundi. Ibinyamakuru nka vyose bikora mu bwoba kuko hari n'inkuru bitemerewe gushikiriza. Tubibutse ko abamenyesha amakuru b'ico kinyamakuru Iwacu muri no minsi batorohewe na gato kuko haci iminsi mike uwundi mumenyesha amakuru Jean Noel Manirakiza Igitega akobaguwe na Colonel de Police Evariste Habogorimana arongoye igipolisi muri iyo ntara mu ijoro ryo kwigenekerezo ya 22 Rusama uyu mwaka wa 2024 aca agirirwa ko amwaka ibikoresho vyiwe vy'akazi amutera n'ubwoba mu kumubwira ko ivyandikwa ku kinyamakuru Iwacu abategetsi baguma babikurikirana nkuko byanashikirijwe ahantu henshi hatandukanye. Nizwo kwibagira kandi kugaruka kunyiruzwa rya Jean Bigirimana yari umumenyesha makuru w'ico kinyamakuru Iwacu amaze imyaka 8 atawuzi irengero ryiwe kuko inyuma yo kunyuruzwa n'abakozi b'iperereza ku igenekerezo ya 22 ukwindwi umwaka wa 2016 mu ntara ya Muramvya nta urasubira kumukubita ijisho. Ivyo rero akaba arivyo bituma bamwe bibaza kuri kazoza ko kumenyesha amakuru mu Burundi mu gihe biboneka ko abamenyesha amakuru batorohewe mu gihugu. Ivyo akaba ari inkuru yejeje gushirwa habona ngaha ku mbuga ngurukana bumenye cyane cyane benshi bagaruka kuri ibi biriko birashikira ikinyamakuru Iwacu. Nimuge kandi mu yandi makuru tubabwira ko gashikanwa hari umusore akiri muto yanyurujwe n'iperereza. Uyu ngo yururukijwe muri bisi ya Volcano. Nubutumwa twaronse bugira buti hariho akana k'agahungu ngo kanyurujwe mu gatondo isaha 3. Ivyo bikaba byabereye mu ntara ya Ngozi muri commune Gashikanwa ku mutumba wa Cihonda neza na neza aho bita kwa Kiwana Ngoma. Ngo haje imodoka ya documentation hururuka abapolisi babiri. Imodoka ngo ija kunyegezwa imbere gato haheza kanya ngo haca haza bisi ya Volcano ivuye Bujumbura. Uti umpaye inkuru ntiyamenye ko iyo modoka yaja mu Kirundo canke Muyinga. Abapolisi rero baca barayihagarika batangura kwaka karanga muntu abari muri yo. Bageze ku ntebe y'inyuma ngo baca basohora agahungu k'akayabaga ngo ko bagafise imyaka 18 canke 19. Ngo nibwo baciye rero bakaka telefone kari gafise ngo baja kukuriza ya modoka ya documentation ngo bakabwira ko bagiye kugaha umunyenga nako ngo kababwiye ati uwo munyenga suwa mahoro. Wabivuze yavuga ko afise ubwoba ko ari uwagatanze ko babagiye kukica. Umwanya uhaciye bagatwaye ni munini ntawuzi ivyako. Utisinzi n'abari muri Volcano ko bahari uwarokazi canke ngo boba bagatabarije. Uti nibagiye kandi kuvuga ku mugabo yari muri iyo modoka ya documentation akaba yari yambaye impuzu zisanzwe ari we ngo yaciye abwira ko kana ngo ni wewe nyene twarondera. Twibutse ko iperereza mu ntara ya Ngozi ritwarwa na Colonel Godefroid Ntahimpera ari mu batwara iperereza mu ntara kugeza ubu. Dufise amakuru meza twizere ko yazigamye ubuzima bwako gasore nkuko katabarijwe. Mu yandi makuru kandi katuyagaruke kubiriko birashikira bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza kuru ngaha mu gihugu c'u Burundi aho nabo bariko baratabaza mu bihe bibi bariko baranyuramwo ngo bitewe n'imbonerakure ndetse na bamwe mu batware. Aba akaba ari abanyeshuri ba kaminuza biga baba aho bita mu Kanyari muri zone Muyira ya commune Kanyosha bavuga ko babangamiwe n'abatware be n'imbonerakure. Aba bakaba bagiriza ko badakora ibikorwa rusange mu gihe
mu gihe ivyo bikorwa bo bari kw'ishure. Ngivyo bitumwa imbonerakure zibitoraguza ko zikabapfungisha ahandi zikabatoza amafaranga atazwi n'amategeko. Ubuho hadutse izindi mapuro bariko barasabwa navyo nyene bikaboneka nk'ivyitwazo vyo gusubira kubatoteza. Uyu yagize ati hari abitwa ngo n'abatware uhereye ku mbonerakure nkako ni abatware nyene bamaze iminsi baza aho tubaye ngo baje kudusaka amakaye batwandikiramwo ko twatonze ku bikorwa rusangi, amakaye y'ingo n'ibindi, kandi abanyeshuri benshi nka twese nta bikorwa rusangi tujako kuko tuba turi ku mashure. Ngiyo batadusanganye amakaye y'ibikorwa rusangi batwaka amafaranga ibihumbi 5 ku munyeshure umwe. Iyo tuyakenye naho badutwara mu gasho buguru bwenena. Badutwara rero mu gasho kaho bita kumuyira kandi bakadushikanayo twasinzikarijwe gufa. Ikibabaje nuko iyo bavuye kuduta muri yompi bashika bagira urunani bagasangirira hamwe icabonetse kuri uyo munsi. Mu minsi iri imbere naho ngo bashaka kugaruka kudusaka ibindi kuko bagoma batubwira ngo tuduge iwacu tuvuka ngo nituje kurondera impapuro duhawe n'umukuru w'umutumba wacu yemeza ko atuzi neza kandi ko atabutungane budukurikirana. Mu gihe tuba tumanutse tuzanana imyidondoro ikwiye, impapuro zimwe tukazitanga ku ishure izindi tukazisigarana. Aha rero duca twibaza ibibazo bimwe. Uti mbega imyaka tuhamaze ubu niho babonye ko twoba turi abagizi ba nabi canke bashaka uburyo bodusahuramwo? Uti mbega ko tuzanye impapuro z'imyidondoro yacu ikwiye ku mutumba muzima babona ko abastaneri bacu bohava badusinyira ibintu bitagira mvura? Uti kitubabaje nuko iyo ubahaye ikaye y'urugo bakabura ikaye y'ibikorwa rusangi ari ngombwa ubaha amahera 5,000 n'iryataye tuba twifitiye kuko ataho duhembwa. Ico twasaba turazi ko mutabariza benshi cyane, mudutabarize ku mushikiranganje François Habyarimana ajejwe indero ndetse na Martin Niteretse ajejwe iterambere mu gihugu n'intwaro yo hagati kugira ngo nabo barabe ico bodufasha. Rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo ujushikirwa nayo dushikiriza na Hejuru TV. Imana ibahezagire.